iyi ni imisigati mubona naho twagize ikibazo ihura n'imvura irayonona mugabo ni imisigati iryoshye cyane abantu benshi bahurumbira. Iyi misigati rero ni igiterwa twaronse ca turagikwiragiza turagitera kubera abantu benshi ubona ku mabarabara bacuruza imisigati, ugiye mu isoko bacuruza imisigati, kumbure dushobore tukirime hanyuma kodeyaye yinjije ubutunzi nayo nyene biciye umusigati. Urumva dukora ibintu byose abantu bose bashobora guhurira ko bashobora kugura. Ibigori ni bya koperative kodeyaye, nkuko twarimye ibigori hariho n'ahandi twarimye imiceri n'ibindi byose. Rero ibigori twabirimye kuri ya ntumbero yo kugwiza umwimbu, kuko niturimo igiterwa kimwe gusa, turimo ibiterwa byinshi kugira ibiterwa bishobora guhurumbirwa n'abantu. Murazi yuko agatsima k'ubugori mu Burundi ni gahara mu rugamba ntibacura. Iki giti ni mandarine, ni mandarine ikaba yama kabiri ku mwaka. Iyi mbuto mwayikuye iri mu mbuto zirobanuye izabu yatanze. Ubugirigiri bugira babiri kandi ngo nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Mu gihe leta y'u Burundi ihimiriza abanyamyuga itandukanye kuja mu mashirahamwe, Juma Omar wewe ngo yabimenye hakiri kare cyane. We n'abandi bari kumwe mu ishirahamwe ngo bijukiye uburimyi n'ubworozi. Ivyo rero ngo bakabikorera mu gisagara ca Bujumbura, Igihanga n'ahandi hatandukanye. Reka rero twumvirize Juma Omar aho twamusanze mu murima w'ishirahamwe. Nitwa Coyitungiye Juma Omar, nkaba nkurikiye muri koperative kodeyaye. Ubwa mbere koperative yacu yitwa kodeyaye, coopérative pour le développement basé sur l'agriculture et l'élevage. Mu kuronka uburenganzira bwo gukora twafatiye ku bintu bine. Icya mbere ni uburimyi, icya kabiri ni ubworozi, icya gatatu ni urudandazwa rusangi, icya kane ni ibintu byerekeye twavuga protection sociale, ivyerekeye assurance, ingene abahurikiye muri kodeyaye boshobora gushikira iby'ubuvuzi byoroshe biciye muri partenariat ya kodeyaye n'amashirahamwe ajejwe iby'ubuvuzi. Hama koperative yacu isanzwe irongowe n'umudame. Ego umudame yitwa Mitenoteno Amisa. Ikaba ifise ico bita conseil d'administration, ikagira na comité de surveillance irongowe na Karikumutima Jean. Jewe nanje mumbona ngaho gatwe kiwanje nkabanjejwe ivyerekeye philanthropie, ni kuvuga yuko commissaire chargé des projets philanthropiques, ivyo gufashanya, ivyo rudandazwa, ivyo kurima n'ibindi, ibikorwa byose vyerekeye kodeyaye bica muri komisariya yiwanje n'ivyerabora ikabigira gute. Hanyuma abo dusangiye uburongozi bakabicisha kwa maso, hanyuma inama ya bose nkuko turi abantu benshi dushika 60 na bangahe, hanyuma bakavyemeza, nuko koperative yacu itunganije. None koperative yanyu urumva irimo abantu batari bake, ifise ibintu bingana iki? Nimba hari mirima, nimba hari amabotike, nimba hari n'ibindi, bingana gute? Koperative yacu ifise ibintu bitari bike, naho kumbure twamatugira ikibazo c'uburyo. Irafise uyu murima mubona ngaha no w'ibigori, irafise umurima hakurya w'imisigati, irafise iyindi mirima y'intore n'irengarenga hiyo, irafise n'ubworozi tugira bw'ifi, inyanja. Hama turafise n'indi mirima y'imiceri hirya ya Gikoma. Turafise n'indi mirima ku musozi bita Rumotomoto, ni muri Gihanga. Dufise imirima y'ibigori itari mike, iri nko kuri 2 hectares. Twariko turelabora indi projet yo gushobora kurima isoya
n'ibindi bitegwa byose bishoboka kugira yuko Kodeyaye ishike kwihangiro ryayo nyamukuru. Ndumva ko mufise imirimo itari mike, ibintu bitari bike. Ni bande babafasha kugira ngo mushike kuri ivyo bintu narirya kurima navyo nyene bisigaye bitwara umutahe utari muto? Ubwa mbere murumva yuko Kodeyaye irimwe abantu 60 na bangahe. Ni twege abo bantu nyene twagiye hamwe, tugiye hamwe turaterateranya uburyo buke bungana na mikoro yacu, turashobora gushika kuri iyo migambi tubabwiye. Iyo migambi yose tuvuze ngaho twamaze kurangura. Kumbure kuvyerekeye gufashwa nukuri nta muntu arigera dufasha, mugabo turasaba, tugiye ko dusaba yuko murazi yuko amikoro yacu ni make, nivyo niyo migambi naho twayishitseko. Turongera akaje ko gusaba abarongoye igihugu ko bogira ico bakoze kugira iryo shira hamwe ririmo abantu 60 na bangahe litera imbere gusumba kandi n'umwene igihugu ahari hose ashikirwa. Yego umukuru w'igihugu mbere na leta arongoye barifuza ko abantu bagira ama koperative, namwe mwamaze kukigira, muvuze ko hari ico mumusaba mwa mumaze kwandika canke hari umubonano murasaba kugira ngo mumubarire aho muteje kumbure nawe ace abunganira bazamurire arabye aho mugeze? Niturandika ikete mugabo biri mu nteguro, mugabo nkuko mu minsi heze mwari hajya muri Club d'Irak mwarabonye yuko muri rya salon industriel yoruganijwe na AIB ko baduhaye ubutumire kuko batuzi babona yuko kumbure babona ivyo tumaze gushikako kandi bamaze kunabibwirwa bakihinyuriza bakabona ukuri kwa Kodeyaye. Rero ivyo biri mu nteguro yuko tuzokwandika ikete dusabe n'ubushikiranganje bije ko bwo dufasha kuko murazi yuko hari umugambi wo gufasha ama koperative yose akorera muri kino gihugu. Koperative ni ikintu cy'akamaro gishobora guteza imbere abantu. None muravye nimwe hava mwimbura, murabona ko umwimbu uzobushimishije mwo uharura ku rugero rungana gute, narirya abakora nabo bakeneye agahembo, mubona muzoshobora gukuramwo ayo guhemba nayo gusigaza azoguma mu kigega kumbure azobasahiriza mu bindi? Aho nk'ivyo tumaze gukora turabona ko umwimbu uzoboneka. Turabona ko umwimbu uzoboneka kuko naho igihanga itagwa nkuko bishimishije mugabo turabona ko umwimbu uzoboneka uko biri kose kuko ndiko ndaraba muri izo hectare zibiri twarimye nituzobura nk'itone 3 zibiri canke 4 z'ibigori. Muri ico gihe naho tutoronka ico twiziganiza muri Kodeyaye tumaze kuriha abakozi n'ibindi ntaco umurimyi ntaruha ahomba adahomba ntaruha, tuguma ku kivi kuko murazi yuko 90 na kangahe kwijana y'ababa mu Burundi batunzwe n'uburimyi. Mu Kirundi ngo nyamwigenda ko ntari miri impeshi, umuntu acyumvira kurima wenyene mu muterakamo akahe kugira ngo nawe yijukire kurimira hamwe n'abandi ibyo bita koperative? Umuntu acyumvira kurima wenyene canke gukora ivy'uburimyi wenyene, ubwa mbere twomukebura kuko akurikira umugambi wa leta wo gushira abantu hamwe kugira bashike ku kintu kanaka. Kuko ugiye kuraba uri we wenyene ukoresha inguvu mungana, mugabo muri benshi mushira hamwe inguvu n'ivyo muronka biba vyinshi. Kumbure naho novuga yuko igihe ibintu bibaye vyinshi bija ku isoko ari vyinshi en quantité abondante, muri ico gihe ni kuvuga yuko ibikorwa muba mwakoze kiba kigaragara, muguri we wenyene ntigishobora kugaragara. Nico gituma rero twomutera kamo kuza mu makoperative, cyane kuza muri koperative yacu Kodeyaye kuko iritunganije, iri kwirakora naho ifise ikibazo c'uburyo.
amakoperative atari make cyangwa imbere abantu bimvira gukorera hamwe rimwe na rimwe hari aho bidakunda bagacanamwo bagahindukana bagahemukiranira mwebwe mubona mugiye kubigenza gute kugira ngo koperative yanyu ntize yahave isambuka itaratangura gukora neza? Murakoze kumba ico kibazo. Ubwa mbere koperative yacu ifise vision, ifise imbona kazoza. Rero mu gihe ifise imbona kazoza, ifise imbona kazoza kushika yaho atari twege twenyene twogumaho, ahubwo n'abuzukuruza bacu bakazoza basangaho iyo koperative duhurikiyemo. Ni ukuvuga yuko mu buryo bw'amategeko twaragerageje gukora amategeko rusangi adushira hamwe, atwankadra, akatubuza bibi, agatushira muri vyiza, atubuza no kujyana. Bisigura yuko muri koperative yacu nukuri ikintu cinjyane canke ciki nikiribonekeza, kandi sinize ko bizokwibonera kuko dukorera hamwe nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yamye adutera kamo. Dukorera hamwe rero. Yego. Maze igihe kingana gute mukora? Koperative yacu imaze yatangwe gukora kuva kera. Mugabo yaronse son agreement kuva itariki 23 z'ukwindwi. Twatangwe gukora mu gifurifuri, turakora mu gifurifuri. Mugabo kuko uyu mugambi wo gukora twisunza amategeko byace kajya kamo kace gadutuma tujya ku mugaragaro, tumenya iciza twokora, tumenya ko twokwisunga umugambi w'igihugu, tukamenyekana mu bandi. Na niyo mvo mwabonye yuko muri rya salo de ministre, muri rya salo industrielle twaciye dutumigwa. Omari ndagushimire, ndabipfuriza gutera imbere muri koperative, ndabipfuriza Noel nziza, ndabipfuriza n'umwaka mwiza w'ibihumbi 2021. Murakoze cyane, namwege turifurije n'abandi bose muri koperative, turifurije n'abarundi bose aho bava bakagera. Murakoze.